n'amahoro dusangira amajambo y'Imana. Igitabo ca Yosuwa igice ca mbere ku murongo w'8. Ibiri nico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wamubirimbura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswe mu vyose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Igitabo c'Itanguriro igice ca 15 ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi riti, ntaco utinya, ni jewe nk'inzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cyane. Igitabo ca Yosuwa igice ca mbere ku murongo w'9. None si jewe nkwibaririye ntishika mushiramanga, nuko ntutinye nturandike umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe uzoja hose. Igitabo c'Itanguriro igice ca 12 ku murongo wa 3. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Igitabo cyo guharura igice ca 23 ku murongo wa 19. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ibyo yavuze mbega ntizobikora, ibyo yashinze ntizobishiza. Igitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 32 ku murongo wa 29. Iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi bakiyumvira ivyiherezo nyabo. Igitabo ca Yobu igice c'8 ku murongo wa 5 ku murongo wa 6. Ariko weho niwaronderana Imana umwete, ukinginga ishobora byose, niwatungana ukagororoka ukuri, niyo urakwikamura gutabara no gutuma ikibazo cy'uburozi bwawe kiroranirwa. Kandi naho itangura ryawe ryari ritoya, ariko amaherezo yokunguka cyane. Zaburi ya 27 ku murongo wa 13. Banarihibuye iyo nizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho isi y'abakiriho. Oh haleluya. Igitabo ca Zaburi igice ca 37 ku murongo wa 4. Uhoraho nazogwipfa umutima wawe ugomba. Igitabo c'Imigani igice ca 4 umurongo wa 23. Rinda umutima wawe kurusha uko rinda ikindi cyose, kuko hariho ubugingo bududubiriza. Igitabo cyo gucura intimba igice ca 3 ku murongo wa 25 uja ku murongo wa 26. Uhoraho agirira neza abamwiteze, n'imitima imurondera. Ni vyiza ko umuntu yizigira akitega kiza kuhora atekereje. Zaburi 125 ku murongo wa 1 ku murongo wa 2. Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyiza, ariko wamushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe byose. Zaburi ya 25 ku murongo wa 3. Ni koko abakwiteze nawe uzomaramara abahemuka atanyana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 6 ku murongo wa 68. Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwandega mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'8 ku murongo wa 31 usha ku murongo wa 32. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izoburite kutugabirira byose muri we. Icete Paulo yandikiye Abigalatiya igice ca 6 ku murongo wa 4. Ariko umuntu wese asuzuma igikorwa ciwe ntazobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite, atari ku bwa mugenzi we. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 1 ku murongo wa 2. Nuko tuvuga iki? Twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Biragahera twebwe twapfuye gucaha, twaba tukikibamwo gute? Ibyakozwe n'indwi ca 3 ku murongo wa 19. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'10 ku murongo w'9. Kuko niwaturisha akanwa
yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 4 ku murongo wa 12, kandi ntaho ndagakiza kabonekwa. Kuko atarindi zina munsi y'ijuru ry'aba bantu dukwiye gukirizwa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 1 ku murongo wa 12, ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gushika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Icete cya 1 cyanditswe na Yohana igice cya 3 ku murongo wa 2, abo nkunda none turabana b'Imana, ariko uko tuzosa ni kurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Icete cya 2 cyanditswe na Petero igice cya 3 ku murongo wa 14, nico gituma abo nkunda, kuko mureretse ibyo mukwiye kugira umwete wo kudusanga mu mahoro, mutagira ikirabagu, mutari ku mugayo imbere yiwe. Imana itugirire neza.